yaragerageje gucapa inoti y'igihumbi 10 wana ijya noti riko ndadaye na anuze ijya arayigira ari ntoyi arayicapa arumva ari capable gufata ikintu akiristra uko yakibonye kunyuze ari noir blanc muraza kubona ibindi yandi maeve yayigize gusa kureri iyo kazo y'uno munsi yagira ati ikintu cyoba kiri kumwe cyerekana indadaye nanuze akaristra inoti bareke izunguruka dayirabe nindukiza rero muzani wageni yanayo yagerageje kugira nayo nyene abona ko mwana yageza niwe bari cyapa umuma n'inze yagerageje muraza umuntu mpamvu muratangara akabona ko yakagize mudamu wanje nisomeye n'umugati wowe ko twugira akantu ubona kirisira ndadaye yamuze yumviye ntaho tutangira invitation ubundi twari twaruhagaze aho mutangare aho murava aho akora afise akanya gakwiye mutangare murava kamwe adatwa umwana ndetse normal Mungkin udah ini gending kita deh sama kayak pakai agak mungkin mungkin muncul ada kata arsitek tuh dia ada agak bagi kita khas kita mungkin ini wali kora mau yang dapat jauh urashobora gusanga mu bantu ari ba dejeni ari abantu ugasanga yicaye ngaho bari gukora izo muraho umwana ibiyumvire abandi bakoresha amamashini bakoresha ibi kugira ngo tubishwe kugindutse uwo muriyana neza n'umufata neza uwo mwana ukinda n'umutse aduhuyogwamo ikintu kidasanzwe Ese murali ngizwe bintu byo kunagira projection biga kunoze barapanga umwaka wose turagira iyo project uri mwongera mashi uyu musore nta mwanya munini haciye ashitse ngaha muri Canada abavyeyi biwe ngaba ngaha ku meza ngaha umenga imyaka si myinshi gusa ni nk'ibiri 3 bashitse ngaha bavuye muri Tanzania mu buhungiro bahunze ibintu byinshi hanyuma ari mu ishuri mugabo bariko barabona yuko afite ubuhinga budasanzwe uno munsi twamubwiye agire ivyonye by'urubanza turiko kandi ariko arabereka n'ibindi ashoboye utekuki kugira ngo tubereke yuko hano muri community hari ubuhinga bwinshi n'ubukerebutsi bwinshi no kugira tubabwire hari igihe usanga ufite akantu ushaka gukora mu gushushanya ugasanga uri kurondera abahinga bari kure utazi yuko hari abari hafi cyane se ahubwo ukaba uri no muntu ashobora kumufasha kubandanya acari muri secondaire ukaba umuntu ashobora kumufasha gukurikirana ibyigwa bizokurikira kugira ngo noneho abo umuhinga akomeye rwose muri community na cyane icyo nashatse kubabwira kwari uko ushobora gusanga hari n'umuntu ashobora kumufasha akantu mu kumutuma igikorwa agaca kinyarutsa hanyuma ukamufasha nawe mu bindi murakoze cyane ndasubiza ijambo Oya
bazinga mwese ntacyo hanyuma kubera akakigoro twari twamusabye ati nta kominota ati nta kantu ubona wokora kajyanye kukerekana na daye na miliyoro bizi kubera aracyari muto nta n'abazi cavuga ati timego nabonye inoti hariya iriko abo bantu babiri atagira ati ndogerageza muga tubimubwiye vuba by'ukuri tubimubwiye muri iyi tinogerageza ndayirise atarabikora kubera ako kigoro tubona nka kominote umwana kominote murayizi itunze tagirinze ariko jewe muri kominote turosiba kwiba muga twe na 50 yaho twamusinye muri indwi akamara yusa yiyumbi cyokora akaca yemera gucapa iyo ntuzeye yo noti y'ibicumi umwana rero twe turashobora kugira guha 50 gushikira kuko usabiye ko market nundi yogira icyo fata mu mugongo akamufasha kuko babivuze murabibona ko aracyari muto ariko bo mufata mu mugongo agashika ku bintu bidasanzwe yego nuye reka tumuhe yivuge ntabwo nta muhungu biravuze nta mukobwa cyangwa nta muhungu yivuga nta mukobwa yivuga izina ariko n'umuhungu witwa mwiki nitwa Fiake Okay, izina ryanjye nitwa Fiake Mugisha. Fiake Mugisha bakaba batuye Ottawa muri secteur ya Makati Mabaniye muri secteur